ka iminsi yose kuva kuwa mbere. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banje bandi dufatanije kuyabagezaho. Abanyamerika uyu munsi barahitamo perezida ugomba kubayobora mu myaka iri imbere. Rero maniyumvira amatora yabaye muri 2016 ko bari bakomeza kuraba amakuru kareba n'ibiharuro bakavuga ati birarazotsinda ari imbere ukibaza yuko ariko bizogenda ariko siko byagenze. Turiteze uwari wese ashobora gutsinda. Ibiharuro amasondaje akorwa berekana ko Joe Biden umudemokrate ari imbere, ariko bivana n'uwakoze iyo sondaje. Hari izindi sondaje zerekana ko Trump ari imbere cyangwa zegeranye cyane. Abo ni bamwe mu barundi b'abanyamerika bavuga uko babonye aya matora. Aya makuru ari bwibanda hanini ku matora yabaye uyu munsi hano muri Amerika. Abanyamerika uyu munsi kuwa kabiri barahitamo uzabayobora mu gihe cy'imyaka 4 iri imbere hagati ya Perezida Donald Trump umurepublikani na Joe Biden umudemokrate wahoze ari vice president. Fidel Niyongabo arakomeza iyi nkuru. Abanyamerika miliyoni n'imiliyoni baratora uno munsi kuwa kabiri mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntumbero yo guhitamwo ubuzobayobora mu kiringo c'imyaka 4 yimirije. Ibiro vy'amatora biruguruye mu bice nka vyose vyo mu buseruko bw'igihugu. Joe Biden araza kuja mu bisagara bibiri vyo muri leta ya Pennsylvania mbere yuko agaruka muri leta ya Delaware gushikiriza ijambo ku muhingamo w'uno munsi. Trump araza kugendera ikicaro c'abajejwe kumufasha gusubira gutorwa hanze y'igisagara ca Washington imbere yuko agaruka mu biro vyiwe Maison Blanche. Araza gutanga kandi ikiganiro kuri programme yitwa Fox and Friends ya televiziyo Fox News. Abanyamerika barenga miliyoni 99 baramaze gutora, no kuvuga ibirenga 2/3 by'abagera ku miliyoni 139 batoye mu mwaka wa 2016. Benshi mu batoye imbere y'igihe bamenyesheje ko bashatse kwirinda imirongo miremire y'abatora uno munsi kuwa kabiri mu bibanza by'amatora. Ni mu gihe ibitigiri by'abandura umugera wa corona bibandanya kwiyongera mu gihugu. Nk'uko tumaze kubibabwira, uyu munsi abanyamerika baratora umukuru w'igihugu ugomba kubayobora mu myaka 4 iri imbere. Ku mpande zombi ku isonga hari umurepublikani Donald Trump n'umudemokrate Joe Biden. Ijwi ry'Amerika ryiyemeje kubakurikiranira no kubagezaho uko aya matora ari magenda. Hano mu birorero bikikije umurwa mukuru, Diane Nininahazwe wagiye ahantu hatandukanye hano Washington DC mu murwa mukuru wa Amerika. Ubu ugeze he? Jeffrey neza na neza ndi imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu White House. Yavuze ko hariho indirimbo zitandukanye, sinzi ko nozita indirimbo z'abiyerekana cyangwa iz'abagiriki, ariko imbere yanjye mbona ibicapo bitandukanye biriko amajambo amwe tutaza gushobora gusubiramo, ariko ayo dushobora gusubiramo harimo nka Black Lives Matter, bisigura ko ari amajambo menshi aho ubutumwa cyangwa se ariko arungikira ubutumwa umukuru w'igihugu bayashizeho Donald Trump niho bayashize impande y'ahaba. Abo ubona rero bahari nabo novuga ko baba bashigikiye cyane rwose Joe Biden, kuko ubutumwa buhari butandukanye ari ubuza bwerekana ko bashaka impinduka. Aho rero nubwo ndakubwiye ko ndi imbere ya White House ntitwemereye kuhegera, amenyeshamakuru atandukanye ndabona atandukanye bateza kamera bafite kwa mikro, ariko nta numwe ariko aremererwa kuhegera. Abanyagihugu batandukanye bamwe bari ngaho, bamwe bari bararirimba, bamwe bafite ibicapo bitandukanye, nuko umwuka bifashe ngahanye kuri White House. Nibutse ko hanakanye buke ariko imbeho isa nkuko atasho iriko irabwira abari ngaha imbere ya White House. Warumbwiye ku ruhande rwa Joe Biden hari abagaragara bandi ku rundi ruhande baba bashyigikiye uruhande rw'abarepublikani wabonye? Geoffrey ni kuri aho ndizewe abo nimba bahari bariko barigaragaza cyane nk'uko bashigikiye Joe Biden baba bariko barigaragaza.
aho nagenda aca hariho n'ibyo abo twavuganye baraza kumva abumva ijwi rya Amerika amakuru yacu ari imbere ibyo bavuze bitandukanye aho ndavuga nk'abanyafurika bavuga ati Afurika yibagiwe ndavuga umunyamerika umwe twahuye ndamubaza mu micungararo ya White House nyine ambari ati kera nahora nicara ngaha nkinywera agakawa merewe neza ariko urabona ko bahazibiye iruhande yaho si kure hariho ubushikiranganji bw'ubutunzi bwa Amerika nabwo nyine burazibiye amarestaurant amazu y'uburiro amabanki nka Chase ni banki ikomeye ngaha muri Amerika ibintu bashizeho imbaho inzu z'uburiro zihari inzu zidandarizwamo impuzu bariko barashiraho imbaho umwe mubona avuganye nawe nk'amazi ati imbaho n'itwikenisha ati ntawuzi ikizagushika amasaha ari imbere reka twicungere gato tubiki ibyacu ntiyabandanize ko tuvugana yaciye anyugarira ko yikomereza bashaka ko abakozi bakomeza bashaka izo mbaho zabo nuko zifashe mu majambo make. Turavuga rero ku gikorwa cy'itora aho wanyuze wabonye igikorwa cy'itora gihagaze gute? aho naciye Washington DC maze guca ahantu habiri uho bariko baratora nibari benshi cyane nk'uko abantu bashaka kutwiyumvira kumbure benshi baramaze gutora naho twavugana abavumwi baravuga ati narahejeje gutora nibari benshi cyane gose ariko kandi urabona ko nubwo batari benshi no mwibarabara novuga ko Washington DC nk'abazi gisagara ca Washington DC ni gisagara kigenderwa shingenzi mwibarabara imiduga si nyinshi cyane gose abantu si benshi cyane gose nubwo hariho novuga ngo ingingo zafashe kugira zorohereze ingenzi nk'amamodoka yunguruza abantu azwi ku izina rya Uber yagabanijwe aho hagendeshwa ku madolari 10 bahashize ku madolari 5 izo ngingo zirahari ariko ntiwovuga yuko igisagara cya Washington DC kirimo abantu benshi haba ku biro by'itora haba mu mabarabara. Naho ku bijyanye n'ikiza cya COVID-19 kuko ni kimwe mu byari bihangayikishije abantu bavuga bati ntabwo bizatuma amatora agenda nk'uko bisanzwe, hari ikintu kidasanzwe ubona cyabaye cyangwa uburyo abantu bitwaye mu rwego rwo kwirinda icyo kiza? aho ndi ndabona nk'abantu barafise ubupfukamunwa aho naciwe ko baratora bari bafite ubupfukamunwa kandi urabona ko bategeranye cyane rwose nibaza ko kino kiza kirahari barabizi benshi bafashe izo ngamba babyubahirije nta benshi muhora mw'ibarabara batariko barikingira. Uri aho rero ku ngoro y'umukuru w'igihugu ahandi uteganya kugera mu murwa mukuru wa Amerika nihe abanywanyi b'ijwi rya Amerika bitegura iki mu makuru yacu ataha? aha mvuye ngaha anyi ku ngoro y'umukuru w'igihugu White House ndahava nerekeza muri leta ya Virginia naho nyene novuga ko ari leta itumberanye cyane na Washington DC aho naho ndaza kuraba uko byifashe nshiye mu bisagara bitandukanye harimo nka Chinatown ni gisagara mwumva ko citiriwe Ubushinwa hari ico twokwita imirimo myinshi itandukanye yaba ama restaurant yaba inzu zo gukora imyidagaduro itandukanye ni gisagara nk'abari mu Burundi bashobora gufata nka Bujumbura bari Kigali bagafata nka Kigali kirashusha abantu hari abantu benshi baza uruja n'uruza aho ndaza kuhaca ndabe yuko urwo ruja n'uruza rwahahora rwaba ku bakiri bato canke kubaza kuhidagadurira ariko bimeze hama nerekeze Virginia naho ndabe Arlington uko byifashe baheze babikurikire mu makuru yacu yo hano. Urakoze Diane Nininahazwe ukomeze dukurikiranira iby'amatora mu makuru yacu ataha uraza kutubwira n'ibindi. Umunsi mwiza. Urakoze nawe Geoffrey Mutagoma. Mugenzi wacu Edi Rwema nawe nyine ari mu kirorero gikikije umurwa mukuru Washington DC turi kumwe ku murongo wa telefone. Edi wowe ubugeza hagana hehe? Urakoze Geoffrey jewe ndi mu mujyi witwa Loro aho ni muri leta ya Maryland nukuvuga hafi metero 25 uvuye mu murwa mukuru Washington nkaba ni ku ishuri ryisumbuye rya Loro harimo kubera iki gikorwa cy'amatora. Aho uri aho ngaho ndumva hari n'akayaga katoroshye ariko aho uri igikorwa cy'amatora kirimo kiragenda gute? Navuga ko igikorwa cy'amatora kugeza kuri uyu munota ubwo nahageraga kirimo kiragenda neza abantu ntabwo ari benshi cyane nk'uko byari bisanzwe ku munsi w'itora birimo biragenda neza abantu baraza bakerekwa aho bagomba kunyura hari abantu babafasha abafite ibibazo bakaba babafasha hanyuma n'ikindi kigaragara nuko hagaragara amamodoka ya polisi ngira ngo nayo ari ahari kugira ngo haramutse habaye ikibazo babe
bagatabara ariko kugeza kuri uyu munota igikorwa kirimo kiragenda neza mu mahoro abantu ntabwo barimo gufata akanya kanini kugira ngo batore baraza bakinjira barangiza bagasohoka bagasubira mu mirimo yabo. Hashize imyaka 4 abanyamerika batoye umukuru w'igihugu ugereranije n'amatora y'ubushize icyo ubona gishya muri aya matora niki? Geoffrey cyo nakubwira igishya kidasanzwe muri aya matora cyane cya mbere ni kiza cyangwa se icyorezo cya virusi ya corona. Icyo cyorezo cyahinduye uburyo abantu batora muri iki gihugu. Ubu busanzwe abanyamerika bajyaga batora kare ariko muri uyu mwaka byo byabaye ibintu birenze aho abantu bagera hafi kuri miliyoni 100 bamaze gutora mbere y'uko n'umunsi nyirizina ari wo wa none uba. Naho tukivuga kuri ibyo ngibyo byo gutinya kwandura no gutora kare, urabona hari impungenge zishobora kuvuka muri iki gikorwa cy'itora, abantu bitwaye bate mu rwego rwo kwirinda kuba bakwanduzanya icyorezo cya virusi ya corona? Na hano ndi icyo mbona nuko buri muntu wese arasohoka mu modoka ye yambaye agapfukamunwa, abantu aho bahagaze ku mirongo barahana intera ku buryo nta mpungenge z'uko abantu bari butahe nta kibazo cy'uko bashobora kuba bakwandura iyo ndwara. Ibyo abashinzwe ubuzima bababwiye nibyo barimo gukurikiza. Umuntu araza yambaye agapfukamunwa agahana intera na mugenzi we akajya mu cyumba cy'itora agatora agasohoka agasubira mu modoka ye agataha. Hari ikiramenyekana ku byerekeye igihe ibyavuye mu matora biri butangarizwe? Kugeza kuri uyu munota ikivugwa cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko biza gushobora kugorana kumenya umukandida watsinze aya matora muri iri joro. Ubusanzwe ubwo amatora yarangiraga hano nko mu masaa moya abantu babaga batangiye kumenya neza aho ibintu bigana, ariko kubera ubwinshi bw'abantu batoye kare kandi abo bantu ayo majwi akaza nayo kubarwa ari uko igikorwa nyirizina muri za leta zitandukanye kirangiye, bishobora kuza kugorana kumenya igihe neza tuza kuba tuzi umuntu uzayobora iki gihugu mu myaka 5. Edi Rwema, tugushimire cyane, ukomeze kudukurikiranira iby'ayo matora buriye mu makuru yacu ataha bidukundira, wenda urabugeza ahandi uratubwira uko biba bimeze. Umunsi mwiza, urakoze cyane. Urakoze nawe. Arakoze mugenzi wacu Edi Rwema. Abanyamerika bakomoka mu bihugu bya Afurika batuye hano muri Amerika nabo ntibatanzwe muri aya matora. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na bamwe muri bo bamubwira uko iki gikorwa cyo gutora cyagenze. Aratangira avugana na Emmanuel Giraneza uba mu ntara ya Pennsylvania. Umushingantahe Emmanuel Giraneza, murakoze cyane rwose kuri aka kanya mutoye kugira tuganire. Muba mu gisagara cya Philadelphia mu ntara ya Pennsylvania. Iyo ntara nayo ni intara ikomeye cyane rwose muri aya matora y'uyu munsi ku wa kabiri. Abanyapolitiki bose babiri bariko barahiganirwa ico kibanza c'umukuru w'igihugu. Ni intara bagendeye cyane rwose kubera iyo ntara ishobora gutuma uwitsinze agira amahirwe menshi yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Mbega Emmanuel Giraneza, mwebwe uyu munsi mwatoye canke mwatoye mu minsi iheze, kuko hariho abantu benshi bamaze gutora gushika ubu? Jewe natoye mu minsi iheze, nakoresheje ikete kuko narinzi ko ntazabona umwanya wo kujya gutora, kandi ko dutuye muri uyu mujyi usanga abantu benshi bajya gutora, ugasanga uri ku murongo umazeho amasaha menshi, bitagora umuntu kubandanya umunsi wose. Nk'uko twabivuze mu ntango, iyo ntara ya Pennsylvania mubamo ni intara ikomeye cyane rwose kuri aya matora. Mbega abanyagihugu abanyamerika muri ko muratora, mubona ayo matora abanyamerika bayitavye gute muri iyo ntara yanyu? Bose abari ku ruhande rwose, eka ku mpande zose, abarepublika n'abademokarate? Urabona abanyamerika cyane cyane nko muri uyu mujyi bagitabiriye cyane, kubera yuko urumva perezida ubu ngubu nyine ntakunda Pennsylvania, ntakunda umujyi wa Philadelphia. Urumva nabo rero bahita babona motivasiyo yo kujya gutora, bamwereke yuko bamwumviriye. Aho ni muri icyo gisagara cyo mu ntara ya Pennsylvania. Ariko intara ya Pennsylvania ni intara yatsinzemwo yaronse amajwi menshi mu 2016. Iyo ntara yarayitsindiye. Muri rusange mu ntara yose abanyagihugu nabo bifashe gute? Bifashe neza. Uravye mba muri ville ariko ngakorera hanze muri ville,
umva abanyamerika bose tuyaga usanga buri wese afise idea yiwe cyane cyane no hanze yo muri vile usanga bashaka yuko perezida Trump abandanye ariko mu mujyi ugasanga barashaka undi mu perezida barashaka Biden. Muri aya matora nyene ari amatora adasanzwe mu mwaka wa 2020 aho tumaze kubona ko abantu batoye muri ubwo buryo mwakoresheje cyane bagishoboye kuja ku bibanza bike vyavyuguruye batoye ari abantu benshi cyane rwose imbere yo kuri uyu munsi. Ku bwanyu ikintu cyatumye abantu batora hakiri kare n'ikihe? Yego turabizi ko hariho ikiza ca corona cyatumye abantu benshi bashaka kuba bari mu bibanza bitakoraniyemo abantu benshi, ariko ibindi bintu byaba byatumye abantu batora imbere y'igihe n'ihibi. Abenshi usanga bari gutora koko bashaka yuko ibintu bihinduka mu bantu batwaye iki gihugu, barashaka ko ibintu bihinduka cyane cyane bivanye n'uko hari amacakubiri y'abantwari, usanga abapolisi barashe abantwari, ugasanga rero abantu benshi barashaka ko ibyo bintu bihinduka. Nicyo cyane cyane kiri gutuma abantu benshi bajya gutora, barashaka ko byahinduka ibyo bintu. Mwiteze iki uyu munsi? Muribaza ko ibiharuro byose bishobora kuba byamaze gushika bagatangaza amajwi, canke muribaza ko muri iki gihe kubera izo mvo zose twavuze ibiharuro eka umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu ashobora kutamenyekana kuri uyu munsi nk'uko byahora bigenda? Pennsylvania sinzi ko bizokunda yuko bashobora kunomba ivyo biharuro uwo munsi nyene, kubera yuko hariho abantu batoye bakoresheje amakete, kandi ugasanga ku mategeko ya Pennsylvania bavuze yuko amakete azoshika nyuma ya 2:00 z'ijoro batazayabara, bazashira ku ruhande. Niba utsinze Pennsylvania atsinze n'ibiharuro bikeya bagasanga hari amakete ari ku ruhande, barashaka ko yuko Supreme Court yangaha izodesida niyo ayo makete bashobora kuyabara. Urumva rero ko iyi state ni state niyo sinzi mu kirundi ko babivuga swing state, no kuba yuko abanyagihugu bashigikiye Republican n'abanyagihugu bashigikiye Democratic. Urumva biri divise. Abanyagihugu bo muri ntara n'abanyagihugu bashobora gutora umwe muri abo banyapolitiki bariko baritoza, no kuvuga ko ari intara ishobora kugenda ku ruhande rumwe canke ku rundi. Yego. Muri make mu kurangiza ikiganiro, naho mwibaza ko amatora yo muri mwaka y'umukuru w'igihugu cane cane abagenda gute? Biragoye kumenya uko bizogenda, kubera cyane cyane nje noma niyumvira amatora yabaye muri 2016 ko bari bakomeza kuraba amakuru kareba n'ibiharuro bakavuga ati kirazotsinda ari imbere ukibaza yuko ariko bizogenda, ariko siko byagenda. Urumva rero n'ubu ngubu ngewe iyo unyeretse ibiharuro ntacyo bimbariye, ndarindira uwo munsi nyene ndebe uko bizogenda. Emmanuel Giraneza, urakoze cyane rwose ku kanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Frederic Nkundikije kandi yavuganye na Commode Ndoriyobija uba muri leta ya Michigan, we yagiye gutora hakiri kare. Impamvu yabyo niyo atangira avuga. Jewe narangije gutora, natoye kare kubera corona, kubera haba hari abantu benshi cyane, umurongo aba ari munini, bijya bavuga ngo ibireka bitandatu hagati y'abantu ntizoroshe gukurikiza. Twese turatinya kwanduza imiryango yacu, kwanduza abana bacu, turabitinya. Hanyuma ndatoye kare, ariko haheze nk'iminsi 3-4 barantelefona bambwira yuko signature nasinye ku rupapuro rw'itora na signature kw'ikarangamuntu yanje ngo hariho utuntu tudahuye, ko donc iyo bulletin de vote izociba imfabusa. None mwaronse akanya ko gusubira gutora? Ego, bantelefona inshuro 2, hanyuma ndonse akanya narasubiyeyo ndabereka akarangamuntu yanje, baca baragenda barambwira ati voilà signature dufise ni ya tariki wasinye, hariho akantu tubona bidahuye neza. Baca barabihindurira ubwo nyene, baca bamihindi bulletin de vote, byatwaye iminota nk'itatu-ine birarangiye, bati nico twashaka nta kindi. Aho mu ntara ya Michigan ni intara ikomeye muri aya matora yo mu 2020 muri Amerika, murashaka kutubwira ukuntu abanyagihugu ico barindiriye muri aya matora ku mpande zose, abarepublika n'abademokrate? Ku mpande zose abarepublika ni Michigan ni intara batamenya umuntu ayitsinda. Igihe kimwe abarepublika barayitsinda, ikindi gihe abademokrate bakayitsinda. Ubu rero abarepublika bari nyuma ya Trump bikomeye cyane, abademokrate nabo bati dukeneye ko ibintu bihinduka. Trump bafise ivyo batakunze kuri we,
donc ni imwe mu ntara bayita battleground cyangwa swing state. utsinze Michigan uba ufite amahirwe menshi yo kuba perezida w'igihugu cya Amerika. nk'uko mu bivuze cyane amatora yo mu 2020 n'amatora adasanzwe muri leta z'ubumwe z'Amerika, eka muravye n'ukuntu abantu batoye hakiri kare ari sinzi n'amatora abantu bavuga ko adasanzwe. ku bwanyu ni kuki bavuga ko ari amatora adasanzwe amatora muri uyu mwaka? Ni amatora adasanzwe kubera iyi myaka ine perezida Trump amaze ku butegetsi ntiyabaye imyaka yoroshe ku bantu bamwe bamwe, cyane cyane abantu b'inkewa, abantu bava mu bindi bihugu, cyane cyane abantu n'iki kiza ca corona cyatumye haba ukutumvikana hagati ya guverineri wa Michigan na perezida Trump. Ibintu bya racism yariyongereye gusumba. hariho rero abantu bavuga bati Amerika si ituzi, hariho amajambo ava hejuru mu bategetsi tutari bwumve ariko ubu ariko arakwiragizwa nk'aho umenga ni bisanzwe. nibwo bwa mbere twari tubonye abasivile bambaye bafite ibikoho, bafite amajire antibare, bagenda ku biro by'intara bakamenasa guverineri. nibwo bwa mbere twumvise ko hari mirise zifata ibikoho bagategura umugambi wo kunyuruza buramatari. nibwo bwa mbere hariho abantu b'ibyo bintu rero bavuga bati no isi y'Amerika tuzi, ati isi y'Amerika yagwanye intambara y'isi yose, ishaka demokarasi, ishaka liberite, ishaka ati ibintu bigomba guhinduka. Michigan rero cyane cyane ivyo bintu bya rasisme by'amamirisi afite inkoho birakomeye gose, birakomeye. ni mu ma eta avugwa yuko ivyo bintu bikomeye cyane. ishaka rero yuko ibintu bihinduka rirahari, biraboneka. uyu munsi nk'uko itariki 3 ukwezi kwa 11 niho amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ariko araba, kandi muri rusange mu bisanzwe umukuru w'igihugu yatowe naho amajwi nka yose abatarashika aramenyekana kubera ibiharuro n'amajwi agenda araharurwa mu ntara. uyu mwaka siko bishobora kugenda. abanyagihugu muri iyo ntara ya Michigan biteze iki kuri uyu munsi, ku munsi wa kabiri nko mw'ijoro? turiteze uwo ari wese ashobora gutsinda. ibiharuro amasondaje akorwa berekana ko Joe Biden umudemokrate ari imbere, ariko bivana n'uwakoze iyo sondaje. hari izindi sondaje zerekana ko Trump ari imbere cyangwa begeranye cyane. ikindi naco muri 2016 de sondaje zerekana yuko abademokrate baza gutsinda Michigan, ariko siko byagenze. c'est vrai ka difference kabaye gatoya, ariko ku munota wa nyuma zarahindutse, abarepublicain Michigan barayitsinda. donc n'ubu abademokrate barizeye kandi bafite ubwoba, n'abarepublicain barizeye kandi bafite ubwoba. nta amahirwe, nta turindire uko biza kugenda. reka turindire, kandi nagushimiye cyane rwose Commode Ndoriyobija ku kanya wate kugira ngo umugane n'iradiyo Ijwi ry'Amerika kuri aya matora adasanzwe muri leta z'ubumwe z'Amerika mu mwaka wa 2020. mwakoze cyane. noneho tunyarukire muri leta ya California mu burengerazuba bwa Amerika, imwe muri leta zifite ijambo mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri Amerika. Fidel Niyongabo yavuganye na Professor Lionel Ndayizeye wigisha muri kaminuza Alliance International University mu mujyi wa San Diego. ivyo bitigiri vy'abaja gutora ni vyinshi kandi ni vyiza cyane ko abantu baja gutora, cyane cyane muri demokarasi. ico ni ikintu aba ari ikintu ciza cyane iyo ubonye abantu benshi bashoboye kubahimiriza bakagenda gutora abazobayobora. mwitegereje ibibazo abanyamerika
biteze ko abakandida bombi uko ari babiri botorera inyishu mu byo batuma bahitamwo uwo babona ko yoba afise ivyiyumviro vyiza. Ivyiyumviro nyamukuru mubona ibibazo nyamukuru biraje ishinga abanyamerika n'ibi. Ibibazo nyamukuru cane cane hariho ikibazo kiriho kirabaho ubu ca COVID-19. Ico ni ikibazo gikomeye cane, hamwe n'ikibazo co kuzamura ubutunzi. Urabona mu bihugu vyinshi ubu basubiye kugara, haba muri Europe, urumva no ngaha ibitigiri bisa n'ibiriko biraduka vya COVID birashobora kusubira bikongereza ingaruka mbi ku gisate c'ubutunzi. Urumva abaje gutora barifuza kuraba ukungene uwo bazotora yofasha kuzamura igihugu mu cane muri ico gisate c'ubutunzi. Aya n'amatora ariko akurikiranwa cyane si gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihugu no hanze y'igihugu, haba i Buraya, uturere twose, Aziya, reka na Afrika. Nikihe ayo makungu yiteze kuzotorwa muri aya matora? Nikihe biteze ku vyerekeye imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'utwo tundi turere tw'isi? Amerika ni igihugu kinini cyane kandi ni igihugu gikomeye cyane ku isi. Ibihugu byinshi rero birakurikirana amatora yo muri Amerika kugira bamenye imigambi ishobora kuzoshirwa imbere, hanyuma barabe ukungene bashobora kubandanya bakorana na Amerika. Ariko iciza nuko uravye no muri kahise imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu yamye ikomeye kandi izoguma ikomeye, naho amatora aheze imigambi y'iterambere, imigambi yo gufashanya n'ibindi bihugu irabandanya itera imbere nk'umuzinga. Tugarutse ngaha muri Amerika bavuga ko aya matora abaye mu gihe abitegereza ibintu benshi bavuga ko igihugu ciciyemwo ibice mu buryo bitari bwaboneke kumbure mu bihe vy'imbere yaho. Nikiye mubona umukandida azoba yatsinze amatora yoshobora gukora kugira asubize hamwe abanyamerika nk'uko bivugwa nabo bitegereza ibintu? Egume, ico ni ikibazo ciza cane. Ego aya matora nk'uko bivuze hariho abantu benshi, barahimirije abantu benshi kuja gutora, ariko urumva muri demokarasi benshi baritoza ariko hatsinda umwe. Ikintu gikomeye twifuza nuko uwuza gutsinda hamwe n'uwuza gutsindwa muri aya matora boshobora gutanga ijambo rinywanisha abantu, bakabona yuko nk'uko vyabaye mu myaka iheze mu yandi matora, bakanywanisha abanyagihugu, amatora aheze ubuzima bukabandanya. Muri make mu kurangiza, by'umwihariko ku vyerekeye akarere ka Afrika, nikihe akarere ka Afrika kiteze kuzoba yatsinze aya matora ku bijanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika? Mu karere ka Afrika, Amerika irakora imigambi myinshi cyane gose. Afrika rero ndibaza yuko barifuza yuko iyo migambi ihari muri Afrika ikomeye, nko mu bisate magara y'abantu, mu bisate by'ubutunzi. Nk'ubu hariho umugambi wari waratowe mu mwaka w'2018 wa Prosper Africa, uhimiriza amakompanyi yo ngaha muri Amerika kugenda gukorera muri Afrika. Nk'uyu mugambi muri Afrika barifuza cyane ko bandanya, kuko urafasha kuzamura ubutunzi, nabone ubutunzi bwarashikiriwe n'izi ngorane za COVID-19. Urumva habaye amakompanyi aja gufasha iyo migenderanire, byofasha kuduza ubutunzi bwa Afrika nabone. Turagushimiye. Ni Professor Lionel Remesha, yigisha kuri kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yigisha ivyerekeye ubudandaji mu makungu. Turako turavuga ku vyerekeye amatora y'uno musi kuwa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro. Murakoze cyane Fidel. Bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
inshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya n'aha tuyasoreje ariko tubararikira andi tubagezaho mu kanya. Nshimiye mwese mwari muduteze amatwi mukomeze kumererwa neza.